Igisaha zitandatu zirarenze iminota 10 hano muri studio za Radio Magara Times FM akaba ari umuyo gukurikirana amakuru mu rurimi kavukire twatwiyukashikirizwa na Bigirimana Armel ndagwaye kaza amakuru. Ndakuramukije Felicien ndaramukije inshuti bakunzi muri ko matega amatwi ibigano bya Radio Magara Times FM no genda bahikaze mu makuru y'uno munsi igenekerezo rya 11 Kigarama umwaka wa 2019 naye akabagizwe n'inzingo nkuru zikurikira. Munyuma yaho harangiriye igikorwa cyo kuwandika ingo mu ntumbero zo kuzoronsa imisegetera imwe imiti y'icimibu muri kino gihe hariko haratangwa inyigisho ko bazotanga iyo misegetera. Abakozi bishira hamwe limitere mu gisata limikashe barashima uko akazi kabo gatunganije ndetse kandi bakabona yuko kiriko karabafasha gutunga imiryango yabo. Ivyo navyo bikaba bivugwa na bamwe mu basanzwe bakora ako kazi. Mu binga bw'ivyuma turi kumwe na Richard Ndayizigiye mu kanya n'inkuru imwe kwayo. Gwino muri sanze muri Radio Magara Times FM. Ndasubiye kubaramutsa inyuma yaho herangiriye igikorwa cyo kwandika ingo mu ntumbero zo kuzoronsa imisegetera imwe imiti y'icimibu muri kino gihe ariko ratangwa inyigisho ku bazotanga iyo misegetera. Izo nyigisho zikaba zatanguye ku munsi uwejo igenekerezo rya 10 Kigarama mu mwaka wa 2019 zikarangira uno munsi igenekerezo rya 11 Kigarama umwaka wa 2019 kuko tubibwirwa na Minani Jean Doji asanzwe ari muri abo akaba yavugiye kuri mikro mugenzi wacu gasaba tufigas. Twege iso turimwo turiko mu nyigisho zerekeye kwigisha abantu bazotanga imisegetera cyo bita distribution de milita. Hanyuma rero twatanguye kubigisha ubwa mbere kugira ngo baze kuharura ingo zizohabwa imisegetera. Hanyuma uyu munsi rero turi mu kubahugura kuvyerekeye ingene bazotanga imisegetera kuri bene gihugu. Hanyuma rero uyu munsi twatanguye ku munsi wo kuwa kabiri itariki 10 n'umunsi za kurangira uyu munsi aho tuzotanga imisegetera ku ngo zose zobe mu komine ya Bugarama ndetse mu gihugu cyose aho igihugu cyatanze imisegetera kugira ngo bagwanye ingwara ya malaria. Ni kuvuga nta cyatugoye kuko aba BC bahurikiye mishira hamwe ya AWP Bugarama baragerageze kuko baswaye imitumba yose aho byagenda bibagora mu imvura zarabatumye igikorwa kitagenda neza mugabo twaratinze turashikira abene gihugu bose turaharura ingo. Hanyuma rero ubu bagiye kuzohabwa imisegetera kuri zo ngo zose zaharuwe. Ku kiringo dufise bazotangira ko imisegetera ni kiringo cy'igihugu cyose aho imisegetera izohabwa abene gihugu kuva itariki 16 gushika itariki 21 z'ukwezi kwa 12 2019. Muri komine Bugarama haranatubwira nyene ibanza bizotangirwamo n'ukuntu bazoyitanga. Jean Dode kandi agira ko atera kama bose bazoronka imisegetera kuzotonda ku gihe kandi bakanababwira ati iyo misegetera izokoreshwe ico iyagenewe. Eka nundi tonge tumumvirize akayavugiye kuri mikro mugenzi wacu Tofigas. Muri abo harimwo abaharuye ingo bahurikiye mishira hamwe AWP Bugarama nabo ni bane muri abo bazoba bari korakorera kuri site no kuvuga aho bazoba bari koratangira imisegetera. Aho bazotangira imisegetera naho ni ku masite 9 muri komine Bugarama dufatiye ku ivuriro ahandi naho bazobatangira ku mashuri. Aba nabo kuri site hazoba hariho abantu 10 abo 10 kuvuga hariho abadenombrere bavuyemwo bazoba abadistributeur bane hanyuma hakabamwo ubita abakomunikateur abaremesha kiyago umwe kuri site akacabaho uwo bita gestionnaire de site uwo nawe ni umudirecteur canke umutitirere de CDS. Hanyuma akacabaho uwo bita manutentionnaire n'umuntu azizwe gutarika imisegetera akongera akayimomora mu mabaro. Hanyuma muri aho hazocabaho abapolisi babiri bazoba bari kuri site kugira ngo igikorwa kigende neza. Hazoba hariho kandi n'ubita umukuru wa ruza azoba ari kuri site azovuga ahamagara abene gihugu bafashanya n'umukuru mutumba muri ivyo bikorwa. Ni kuvuga hariho abene gihugu bifuza kuronka imisegetera irenga kuko umusegetera ugenewe umwe ku bantu babiri. Ni kuvuga abantu batatu bazoronka umusegetera umwe bane nibazoronka umusegetera ibiri kuva kuri abo gushika kuri batanu bazoronka imisegetera 3. Umugabo rero benshi bashobora gufata umusegetera uko wagenewe bakawukoresha ico tagenewe. Hanyuma rero nagomba mvunire akagohe kuri bamwe bakoresha umusegetera ico utagenewe bakaza kurobesha imboga abandi nabo bakabazana mu biharagi abandi nabo bakabazana kwanikira ko indagara. Abo rero leta yarahagurutse kugira ngo ifate ingingo kuri bamwe bariko rakoresha imisegetera ico itagenewe. Hanyuma
hama nkavunira kandi kagohe abakuru mitumba kugira ngo bararikira abene gihugu mu gukora ico gikorwa kugira ngo kizogende neza, babararike kugira ngo uwo munsi uzogere kuko bizosha ku radio bamenyeshe gutora imisegetera. Hariho abarindira bakaza gutora imisegetera gihe cagiye kuko ico gihe kizomara iminsi 5. Nasaba ko abene gihugu boza bwa mbere kugira ngo turwanye malaria wese abene gihugu na cyane muri komine yacu ya Bugarama. Abakozi bishira hamwe limitere ndetse nabikorera utwabo mu gisata cyari mikashe barashima uko akazi gatunganije kandi ko gashobora kubatungira n'imiryango yabo. Daniel numwe mu basanze bakora muri ico gisata aranatubwira kandi yongera atumira n'abandi bifuza gukora ako kazi kubera atarakazi kagoye. Nawe akaba yavugiye kuri mikro mugenzi wacu Ciza Jean. Nkabansanzwe ndi umucuruzi baha mu isoko ya Magara, nsanzwe nkora ibintu bya limikash, eco cash, bank na payway mu Burundi. Byose nsanzwe ndabikora. Muri akazi nsanzwe nkora ndabona akarusho karimo kuko karambeshejeho, nukuvuga kandi nk'akantu mba nsanzwe nkeneye ndashobora kukaronka bivanye n'akantu kazi ndiko nkora. Ntibisaba ko umuntu aba yaravyigiye, ahubwo umuntu avyifutse arashekuza tukamugirisha ka formation nyene gatoye, ntibigoye cyane. Bisaba gusa ko uba warasomye uraciye ku ntebe y'ishure, ahandi nibisanzwe biroroshe. Intambamyi ntizibura mu kazi kose kariko kose umuntu abasanzwe ari karakora. Muradutunga kuri iryo jwi ritari rimeze neza, hakaba ari naho turangirije amakuru yacu y'uno munsi. Reka ndabashimire inshuti bakunzi mwari yateze abiri. Reka nkengurukire bagenzi bacu mu gisata cyo gutorokanya amakuru badutorokanirije, ntibagiye gushimira Richard Ndayizigiye mu buhinga bw'ivyuma. Amakuru nayo mukamwe yashikije na Ahmed Bigirimana naho ubutaha. Ngwino muri sanze muri radio Magara Times FM.